abantu babafashe barabapfunga bakabashyira mu gasho ngo bahengere saa 7. ngo wari mu Kamenge ngaha ivyo ngaha bimenye nabimenye kuko nariko ndarimiraho aha hepfo ku Mutimbuzi bahamba abantu ngaha mugabo tukabona yuko jewe ntoshobora kuzana jama mu bivyimba nkaza ndaduga nja mu Kamenge. Hanyuma rero bakaza abandi nabo bakabakura muhira babahamagara baguhamagaye bagira ngo nimugeze guhamagaye ntiwagaruka bwaca mu gitondo nk'abagore bazezetana ubukoko ngo bagiye kubaraba iyo bafungiwe bakabura iherezo ryabo. babafungira he? Komisariye yari he icyo gihe? aha hantu yari hajyanye n'iri hajya kwibarabara yari kwibarabara yari bwamanutse hepfo hariya kuri PCR hari haruguru kwibarabara. babazana gute ngaha rero? mu kubazana hari aho bazana imivyimba abandi bakabazana n'amabeni y'igisirikare bakaza bakabitira ngaha bagaca bata. urabona ingene babicamo? bamwe babakubita ubupfuni. Ibande babakubita ubupfuni? Abasirikare icyo gihe bazi bavuga ngo ni Micombero ngo yabatumwe. Ibyo bintu jewe narabibonye. Hari n'abagenzi twakorana umwe yitwa Sikiriza uwundi akitwa Gasongo uwundi akitwa Mukono. Rero baradubuga tuduganye udukwi tugeze hariya ku kazu k'ipamba baratubwira bati twebwe rero basi turi batatu. Yari umuhungu yitwa Nyandwi n'undi muhungu yitwa Stefano w'umupira tutuye ko turinda imiceri y'abandi naho gwacu yo birimo tutashakira kare. Icyo gihe bari bavuze yuko ata muntu agera Sizeri akiri mu karere bose bataba bashitse muhira. Tutuze rero baca bageze hajya mu Ngagara akaja kabarabara karimwo amaharita baca barabafata ngo bafise imipanga ngo nibo bariko baje ngo gutemagura abantu nabo bitekereye udukwi n'udukeri nyene basoromye ngo bagiye kwanika bazorya na nyadukeri natubabonye abagore babo. Twebwe rero tuca hajya hundu y'ipampa turicara turi batatu abahungu batatu twicaye rero twebwe duhengera izuba riritereye turaduga. Umukozi umwe akora hajya mu Ngagara acaraza aratubwira ngo mpambwamo ngo bagenzi banyu barabajanye ngo none namwe ngo mwishingwa kwegura ibyo bitanga mushira ku rutugu ngo nyegeza murakabunirwa ku miheto. Tuca twari twambaye ibikoti birebire bisa nk'iyo wambaye twebwe duca tunyegeza nyabikoti mu mifuko turaduka tugeze muhira tubwira abagore mwe burya babafashe mugemuriye abagabo banyu ubafashe bari twabonye babadugana ati umuyora ari benshi hariya kwisenge atengwe ngo ngo Mukono ariyo ngo Mugasongo ngo arimwo ngo n'abakozi biwe ngo yamukamira inka ngo Sikiriza nawe ngo haraza ngo cicikaye kwawe ngo kunywa inzoga ngaha ngo ntaco ngo baraza baratugereye ngo baze barabura. Mu gitondo ngo bagende kuraba kuri zone barabura bapanye udukoko ku mutwe abantu baca babura irengero ryabo. none ivyo binogo ni bande bavyimba ko wari ngaho ico gihe wari mu muceri ni bande bimba ivyo binogo? Imashini meze gute? Imashini niyo yaza kwimba hariyo n'ahandi hantu yari yimvye hajya nayo ahanya bayazana mu mifuko bagatereraho bagaca bagenda. Mu nyuma rero niho baciye baza bati 73 bati rero abazungu bavuze yuko bagomba kuza gupima iyi mivyimba y'abantu mwataye ngaha mwabagabo muragaramwe na Micombero mwamaze abantu muna abazungu urabonye abazungu ntibaje baciye mu bagabo bafata ibiyarara by'imashini ibiyarara by'imiduga iyo byagiye hose bacarabizana aha ku gatumba babitaho aha kugira ngo mubone haduze uko ni mashini zazanye ibivu bivuye hariya ku mubone niyo byaciye biza gupakira aha birenza kuri bya bisuka abantu n'abaho ivyuma biziye
baca barengera muri nyabyuma bimbira barondera ibyuma nayo magufu urabona taco bari bakiyanizweko barasanzaza uko ibyo byose byabaye ndabibona icyo gikorwa none cyo gufata abo bantu babakura mu bice by'ibyaha mu gihugu cyose tubwire nkaho uwo buzi babakura tubwira aho uzi babakura abo bantu babakura mu gihugu cyose n'ukuri mu gihugu cyose hari aho bakura ibururi hari aho bakura hariya za Kayanza hari aho bicirayo hari n'abandi bazana ino bazana abana gusa cyane abagabo cyane abagabo abana bica abagore barimo abize abagore bize bafise amashuri abagabo batize nabo abagabo batize bamwe barakira abandi bagafatwa none babafatira ikiga mu ndumva ko bwari ubwoko none ko bahama umuhutu batahama umututsi eka none byamaze igihe kingana gute byahereye 72 mu mpera z'73 bica birahagarara kubera iki byahagaze kubera aho bavuze bati mwamaze abantu none abazungu bagomba kuza gupima n'indege mwebwe imivyimba muzoyiriha uko ndiko navyumva bivugwa abo bantu babica baba bagiriza iki cahe ugira ngo baba hari ico babagiriza babwira ngo ni bwa murere buraga kuko umuhutu yitwa murere mwarababonye ninde yababonye ko murere yari umuhutu ngaha rero aha icyo gihe hari hameze gute aha bari umucanga isi yarimo umucanga gusa kandi uwo mucanga munyuma niho bawimba baca ibinogo nk'uko niwo wubatse kiriri yose ko bawukura ngaha kuko ngaha hari umucanga w'ubwoko bwose none icyo kinogo cangana kumenga hajya gusa cangana gute ari aho hose yarasanzara abantu rega barasanzaza bari benshi barasanzaza hari abumira hejuru kuko nta cyabahamba ni abantu bo muzabubanza bazana ngaha barabazana wenda kubwiye ko bazana imihingo yose ntabamenye iyo bari kandi urumva icyo gihe ntabazarakurikirana ngo nakava hehe